abantu bose barasohoka mu twari turyamanye mu bitaro nca ndugara cyangwa umari jewe n'umubebe baje kumufuka no kumushiramwo vya bindi avuga ntimumukura nga bagomba kumutwara muri morgue nasenge Imana nimba ari iryo sengesho ryakoze ku mutima w'Imana haciye iminsi ibiri mu gitondo naramwigishije mugabo ari mu banyeshure bawe mugabo ico gihe namwigisha nta mugambi wo kurongora nari mfise yarigeze kuntega umutego urazi iyo utanguye gushuha urondera umufiance uraja hirya no hino hanyuma rero umunsi umwe rero arantega umutego arambwira ati ndashobora kwigirisha nkamukunda papa agaca asubira akamwanga abigenza gute ikigira kabiri ndavye mu makritere nanditse wari warifuje nawe wari warasengeye ibintu shamwa ngo ya ntaco shanga uzonkunda bukebuke oroba telefone ya papa wi papa nari umuntu narongwego ntabutamwemereye ugasanga tugomba kuba full time tuva ku kazi dushika tuja kwishengero 7 jours sur 7 hamwe umwana akubonye acha kubaza ati papa ugira ugende yo hanyuma ro 14 février ukuntu bambara akaba ariko mwaje mu kiganiro wa mwamba Shalom bakunzi ba SSH Burundi TV turaramukije mu izina rya Kristo Yesu turabaha kaze mu biganiro bicishwa kwinombonesha kure ya SSH mukunda batari bake nimbonesha kure yishira hamwe ru Kristo yitwa Seek and Save Humanity canke SSH abatari bake barayikunda SSH nishira hamwe ru Kristo ryo kubaka umuryango nezerewe kandi afise ubushobozi iyo SSH yonye umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi nuwo munezero kuri twebwe nuwo munezero kuri SSH aho nono musi twagira umugisha wo kwakira umuryango mubona basa neza bajanishije noir rouge reka tubakire mumeze neza ndamahoro turabakiriye cyane mu izina rya Yesu murakoze cyane kenshi iyo twakiriye nkunda kubona ngira ngo ni umuco w'abarundi sinzi havuga umugabo umukenyezi atekereje no musingira birahinduka murakoze cyane mwidondera abantu babonye ubwa mbere reka duhere kuwo twita umwamikazi wacu wari watangura murakoze sheri shalom shalom murakoze ndaramukije ariko baradukurikirana bose kuri SSH TV hanyuma nkuko mwavyumvise twagiriye ubuntu n'Imana kuba hano hantu turi couple ya Pasteur Yves Bavumiragiye na Pasteur Swavis Nicimpaye twebwe mubona dukoraniye hano nibaza ko ibindi navyo tubivugana mu kanya Imana ibahezagire amen Pastor ninde yahisemwo umuntu ukuntu mwambara je nibaza ko tutabivuganye kuko navyutse kare gose ndamusiga akiryama sinzi rero ngira arahishurirwa yahishuriwe rero n'umugisha kwakira couple bisigura ibintu byinshi kubona ukuntu mwahuje iki mu buzima bwa misi yose ninda hora ategura ukuntu tugagenda twambaye gutya tugenza gutya ninda bitegura muri mwebwe hariho amadon usanga afiswe n'abakenyezi iyo tugenda arambwira ati iyi ambariye niyo ikubera
yego urumva rero aho sindamukorera yego niyo mba nambaye ambwiye nca nubaha nkaca ko n'amavuta yiwe ibi rero n'amavuta yiwe vraiment amen we hari naho yambara impuzu nkumva mbwiye ngo iyi mpwemu yanse ko ndayambara urumva rero mpwemu wiwe ndamwubaha cyane ego muze kumuhitamo pastor ati ambara ukugira uko mwarabyiki murakoze cyane hari ibintu byinshi umuntu araba bigatuma yiyumvira impuzu yambara icya mbere ni urubanza ubugiyemo icya kabiri ni igihagararo cy'uwo muntu ugomba wambike muri urwo rubanza icya gatatu ni icyo bisigura uwo mwambaro icyo isigura muri urwo rubanza ni ibyo nkunda guhagarara ko cyane kubera rero nk'ubu ziba ari imanza nyinshi cyane tujyamo z'imana z'abakirisu z'abakijijwe pasiteri n'umuntu ategerezwa guhagarara imbere y'abantu atagasemba abandi baraba bakavuga ati ndagomba kubegwa nka pasiteri ariya mavuta nanjye amanukeko bwiza bw'imana nanjye bumanukeko ikupe nziza tumaze kwakira mbere y'uko dutangura reka dusabe mama pasiteri adushyire mu biganza by'imana murakoze kadusenge data mwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu turakubashe wewe watugiriye ubuntu urukundo n'imbabazi ukadushikana aya masaha hariho abandi benshi bitakunze kandi natwe ntitwabimerita ngo bive mu bikorwa byacu ariko twabihawe n'ubuntu n'urukundo bya Yesu Kristo none ubwo buntu turabushimye kandi turakuragije igikorwa kigomba gikorekere hano muri programme y'ijuru vyarimwo byari bisigaye kuba confirme muri programme yacu none turahiriwe ko mwe muyere yabikonfirmye kandi bikaba byakunze mwami nuzu bibemwo programme yateguwe n'ijuru abari ikoreka iyo abana b'abantu ntegera ikibanza kandi turasika ivange c'uburyo bwose ca satana abadayimoni inkozi z'ikibi mu izina rya Yesu Kristo dusenze ngo ijambo ryose rivugirwa hano ryubaka ubwami bwawe maze izina ryawe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo amen 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 murakoze twabakiriye kandi tujyoye no kubakira no kubana namwe mu kino kiganiro yego kenshi iyo hari urugo cyane cyane nk'urugo rw'abakozi b'Imana ruba rusigwa ibintu byinshi cyane ni ngo n'abarongozi bazi ibintu byinshi babayemwo bakiyemwo mbega mbere mu kwita umuhamagaro w'ibyo mukora abanye mwaramaze kuba abakozi b'Imana cyane ko abakozi b'Imana byaje nyuma reka ntangure twebwe twakiriye agakiza bivuye cyane cyane ku mwana wacu wa mbere hari intahe nini y'ingene twakijijwe yari imfura yacu niwe soko y'agakiza kacu tumaze rero kwakira agakiza twaciye tuja mu muhamagaro wo gukorera Imana tutaraharenga ngaho past ngo dushingira ntaye kuntu umwana wanyu w'imfura ari isoko y'agakiza byagenze gute iyo ntahe nkunda kuyiha uyu reka bari wayivuga nkuko sheri wanje bivuze tumaze kubana Imana yaraduteye iteka iraduha imfura iduha imfura y'umwana w'umuhungu yasigura ibintu byinshi cyane mu buzima bwacu impamvu mvuga ngo byinshi cyane nuko kubera yari yize amashuri maremare yitwa ko yatevye kurongora no kuronka umwana kuko twagize mariage afite imyaka 35 hanyuma nanje mu muryango wacu narinje ndimfura y'umukobwa mu bakobwa 10 batigeze baronka umuhungu n'umwe tumaze kubana rero Imana ikazana igitangaza c'umuhungu
wari umunsi mukuru hose mu miryango yose iwabo wa wundi yari yatebye bamaze kwihebura bavuga ati igitangaza cabonetse iwacu muri wa muryango twavuse turi abakobwa gusa cyari igitangaza cyo kuronka umwana w'umuhungu bo inyuma y'ivyo amara amezi 6 hari umwana akunzwe cyane twatazira shugwe ry'umuryango amezi 6 arumanye akwira canke arenze ko nk'imisi nka mikeyi dusubiye ku kazi baduhamagaye batubwira ati umwana ararembye ariko ararira amerewe nabi arahindutse umubiri wose ntidushobora kuronka ingene tubivuga ava ku kazi arampitana n'imodoka tuyirukanga dusanga umwana yavyimbaganye ntushobora no kumumenya hanyuma turamutwara kwa muganga biranka baragerageza bikomeza vyanka hanyuma umwana arateba arapfa afuye ewana ndanka biranka kabisa ko mpebe imfura yanje y'umuhungu biranka kabisa biranka ko shugwe ry'umuryango ntashobora gupfa tibikunda umuryango twoba urumva nyene c'était trop fort twarumvise amakuru y'ingene hana yasenze Imana yinginga ati je ni wantabara nukuri yo ega ndagowe ni wantabara mana nanje nzomuguha gukorere ya makuru yose ingene Yesu yazuye Lazaro twari tuyafise uwo agiye kurondera umuryango we bababwira ingene vyagenze ndakoma induru abantu bose barasohoka mu twari turyamanye mu bitaro candugara cyangwa mari jewe n'umubebe baje kumufuka no kumushiramwa vyabindi avuga ntimumukura nga bagomba kumutwara muri morgue ndasenga Imana ndasenga hamagara y'amasengesho nyene yiwacu singene niyumviye Imana Yesu none ko bavuze ko wazuye umaze imisi 3 mumva ndakwinginze nzurira n'uyu nawe nukuri Imana ndagusavye tangura kwibuka ko harabari baratubwiye ivyo gukizwa tukavyanka kumva utabitahura nyene ndatangura ndavuga nti nukuri Imana nzomuguha ryasengesho ryahana numuzura Mana kabaho je naho nzoguma ndagakecuru na mutama turudutama turamutanza azoba umukozi w'Imana nimba ari iryo sengesho ryakoze ku mutima w'Imana haciye imisi 2 mu gitondo kivyukira umunsi wa 3 niho yagarukana ubwenge agarukanye ubwenge turahamagara abaganga baratinya ati nibiki bigenze gute bararaba basanga nivyo ubushuhe buragarutse agatsi kariko karatera bamutera amaserumu très difficilement mugabo baraduhamagara batubwira ati nubwo bigenze uko ntimuvyizera ati twavyizeye yazutse bace babwira uyu ngo nagenda arondera abakozi b'Imana basenge nibwo rero yagiye kurondera abakozi b'Imana barasenga turakomeza baradusinyisha ati nubwo biri gutya mudusinyira imiti yanyuma dusigaje niyitwo tuyimutere nta uzi kwabaho hamwe yogiramwo ntimubiduteko turasinya ati turizeye Imana kwimukijije kwimuzuye izomukiza aho rero Imana imaze kumuzura caguma ari kimuga mugabo tuva hasi turondera abakozi b'Imana turasenga niho twabwirwa yuko ari umuhamagaro wacu kuko Imana turondeye tukayigabira ntituyemere ntitwitaba umuhamagaro ariko ko nitwemera umuhamagaro Imana izomukiza buke hanyuma gakura mu majambo make rero yarakuze uba afise imyaka 22 n'umugabo w'umuboga ari ngaho nyene tumubonye turashima Imana numva niho twahavuye dufatira ingingo yo gukizwa hanyuma dusha turinjira mu gikorwa c'Imana kugeza n'uyu munsi eko nibaza ko nagerageje shere wabikoze murakoze narikomeye hanyuma mutwinjiye none ukuntu mwubakanye kumbise dushitse ko ntaye ko mwase umwana ariko muduhurize guhura mwari bwakizwe nimwari bwakiraga kiza turavyumvise mwabanye bigenze gute kuko mu myaka biheze hari abantu bavuga ngo twakoze mariage twarahuye turikundana turikomezanya mwebwe byagenze gute jewe uyu natanguye kumubona nigisha bo jewe nahejeje
ibijanye n'uburimyi ndi umu engineer agronome mugabo mpeza mu gihe byari bigoye muri 94 niho nari mpejeje kaminuza yego uri umu engineer agronome noneho hari mu magume akazi rero ntikari koroshe nshanja kwigisha niho uyu ni bo naramwigishije mugabo ari mu banyeshuri bawe mugabo ico gihe namwigisha nta mugambi wo kurongora nari mfise twasubiye rero guhura ntanguye kwiyumvira ivyo kubaka urumva ntiyarakira umunyeshuri turahura rero hariho amatarike mbere ari frapano gana ndavuga urumva maze gusubira ntanguye kwiyumvira mbega twokubakana nande naratembereje imitwe hari n'igihe n'uwo warabonye urumva uyigishije nigishije imyaka irenga 5 nari nigishije benshi mugabo hari ivy'Imana usanga ikora muri ivyo rero nivyo kumbure vyatumye umunsi umwe dusubira guhura nkumva hari ico nomubaza niko novuga vyagenze ariko rero ntivyari vyoroshe kumbure araza kubivuga kuko yarigeze kuntega umutego urazi iyo utanguye gushuha urondera umufiance uraja hirya no hino hanyuma rero umunsi umwe rero arantega umutego arambwira ati jewe genda kwa papa yo naramuka kwemereye jewe ncanemera yababwiye ko yari umukobwa w'imfura yarakundana gose na se wiwe byumvikana ibindi reka bivuga murakoze natubariye tubwira umusaza kugutumbera ubonye aje ubwa mbere kumva ntibwa bwa mbere muhura umuzi yarakwigishije muhura ubona araje arakubajije ati je nipfuza ko wavyakiriye gute au fait yarabaye umwigisha wanje kandi ntihari umwigisha asanzwe babandi uwo ari we wese ashobora kwegera ashobora kwegera yarahejeje kaminuza kandi yize amashuri maremare kuba umu engineer agronome ni ikintu wize na kaminuza kandi kaminuza twubaha turabira hariya hanyuma sinamwiyumvira sinaho twahurira mu ishure ariko haje ivy'Imana rero ngira ngo no kuba yaranyiyumviriye mu nyuma nari umunyeshuri azi ubwenge cyane muri batatu ba mbere n'abandimo en plus muri kuru yiwe n'abandi wa mbere nije nigisha ubwo ni harimwe akantu eka nta kari gahari ni bimwe Imana ikora kugira ngo ugumane trace mu mutwe hanyuma rero amaze kuza yanaje no mu gihe kigoye kuri jewe bitamworoheye nkuko yabivuze kubera ko naragakobwa kagakumi kagezweho gashushe nyene ubona ko abantu bose bavuga ati Petre mon épouse le Petre hanyuma acaza ndi mu bihe bitoroshe nari mpejeje kugira ico no kwita accident kubera ko umuntu nari nakunze imbere yiwe nari namukunze d'abord mu kinyegero kuko papa yarambuza gukundana yego ndamukunda mu kinyegero hanyuma finally ku munsi wa diplome yanje ko bara celebrate cyane habaye umunsi mukuru ukomeye barabihinyura na papa arabihinyura arabikema babikemye aca vyirukako maka bisambuye natwe twe tumaranye imyaka 6 mu kinyegero hanyuma ico gihe ndavuga no ndagira gute yumvira ndumusenze kasenge cyabindi nyene byo muri katolika igira kabiri
papa turakundana ndifura sishobora kumugambararira abatoyi banje bose bohava bagira iyo ngeso ikigira gatatu ndakeneye umugisha wiwe none ntazowumpa ntatwawe n'uwashaka ngira ingorane mugabo nkaraba uwo muntu nkavuga nti yo mana nuguhemukira umuntu asize atakintu na kimwe mupfuye ndasenga ndajya umutima menyo ndavuga ntoya hakomemukira papa ubugenzi ndabuhevye ntaco nari bwonone nawe ntaco nari bwamwononere nukuri Imana iramutabaririyo acaza rero muri ico gihe aci muri ico gihe nkibabaye ndavuga none papa ndabigira gute ndashobora kwigirisha nkamukunda papa agaca asubira akamwanga kabigenza gute ikigira kabiri ndavye mu makritere nanditse wari warifuza nawe wari warasengeye ibintu arakwijaya atatukundwi none ngira gute ngira kane ni monsieur sishaka kumutuka atatuvuga ari make atatu yari makuru uva ko yari wavaronka yego yari make cyane yari make hanyuma rero avuga yo monsieur ndamutuka gute ndamubwira gute mbwa monsieur oya vraiment je nibaza ko wihenze si jewe wabwiye ko ukunda kweko je sindanagukunda na gatoyi kugira ngo ndamuyikureko ushamwe ngo yo ntaco shanga uzonkunda bukebu biziza umva akaza muhira ngakwepa akagumaho yo nkagenda ahantu nkarindirirayo muhira bakampamagara saa 5 y'ijoro saa 6 none turara twicaye reka umuntu wawe ari nga mubwire ko ntaza agende neto ingumwe yirukanira nashika saa 6 y'ijoro saa nkabona ari nga nkumva mbabaye nkamuvugisha ni monsieur nkengenga akarara aragenda ijoro sha yararindiriye yararushe hanyuma rero umunsi umwe ndamubwira nti basi je ndafise ikibazo kimwe no kwigirisha nkagukunda bukebuke mugabo papa yo hava vyice kumbe kwari kumwegezayo hewe ati ntaco mpuruhusha ngende ndamuha uruhusha aragenda kwa papa ndibagira kubwira papa umuntu ndakurugikiye ntumwemerere urabyumva nawe ariruka bukwe nabo yari muri ONG kashi yarazifise ntacamugora aramutwara aramufata neza yo sinzi ngene nabonye ku mugoroba telefone ya papa wi papa nari umuntu narongwego ntabutamwemereye ngo nahejeje nje ndafata munda navuga ni Imana yanje papa uramemukiye ati ndo sindakwemukiye jewe nabonye ari mubo nkunda kandi kirezi nkakijya naho mbwira iki sinshobora kumuheba ahubwo iyaranje ingene ubigenza wewe je nahejeje nashiye nta telefone hasi nta telefone hasi nabakuba kumukuze muri aho hiyo muri kinanira barantwenga bambwira ngo reka shango umenya kijya ciza ngo ntibishoboka ngo turi kumwe na anko ngo natwe turamushigikiye abakobwa twabana ngo ahubwo tukubwire rero ngo hamwe uwo mwanga udusha tumutwara urumva force nyene zari zamaze kuba etabli hirya no hino ndaje ahantu hamwe ndicara ndasubira ndasenga ndiyumvira ndiko ndasengera wa wundi wa mbere hariho vision nagize mbona nagize mariage n'uwundi muntu atariwe ntangura gukompara uko ndamubona n'umuntu nabonye muri vision uburebure yari afise ndabona ntarashaka kuba ari wa wundi ntangura kugenda rero buke niyengenga mu nyuma ndasenga ndemezwa ko ari we ndamwiga kamwe nsubira akama ngendera rero kugira ngo urukundo rugwire n'ubu uyubona abagabo baravuga ngo n'abafasoni ni intwari udashobora kwibaza rero kuyokora nikosa naritoye urabura ndaburaho ndabicaca rero
harasohokana umunsi umwe ro 14 février umunsi mukuru ro 14 uwo nta février mujene n'umwe atabuze uwo munsi mukuru arafata neza kirambwira tipe ndamubwira nti oui j'accepte biba biraciyemwo ibyo kwigirisha rero biba biraheze mba ninjiye mu yindi monde nkavuga nti ariko tudumeme naho nigirisha kijya ciza ndahiriwe d'abord naho nigira ivyo nakora muri banque d'accord umugabo nari mu niveau A2 nawe yari umu ingénieur urumva iyo biriko biraja kandi yari afise cash yari n'umuntu afise intahe nziza kuko twarabibona ku ishure n'umuntu nyene babona abapoire nyene biyubaha w'umu VIP ubundi mutima ukavuga ati ariko ndahiriwe vraiment kandi nari narasengeye umuntu asumbye imyaka azofata nka papa asumbye 13 wow navuga inyishu ndishuwe bibiri birakwiye iki kira gatatu jewe nari narasenze vraiment ngo azoba umuntu yo atagurukana nibigiye byose cyasanga rero birahuye ewe rusha rurasara acambwira ati jewe nditeguye narahejeje ubishatse umwaka uhera twabihejeje ewe muri décembre acara umva twiteguye ayo mezi 6 nyene décembre dote avril mariage turabana en plus nari umwamikazi yari afise equipe yiwe y'abantu nyene bangana babasaje babahumure nicaramwo nkumva ndi à l'aise ntuje rero iby'iwacu nukuri nigitangaza cy'Imana nigitangaza nta bintu byo kuvuga ngo ni jewe ni Imana yantoreye ni Imana yantoreye hanyuma kome jewe urumva ibyo dusenga biratandukanye Imana muri jewe byari bigoye ko ngira ngo inkomve nkavyumva ariko kubera respect n'umwanya munini nahaye papa icisha muri papa birakunda birakunda ntibyama bikunda ku bandi ngo nuko byaciye ku bandi ariko twebwe byarakunze kandi papa aracariho bakundanye nyene nk'abantu bazi aho bahuriye nico bahuriye urugo rwacu rero ruratangaje kuko nyuma yaho rero turi bukundane nyagukundana noneho umuriro wake byabisazi by'urukundo biri buvyuke dukubite ambiance ewa ku kazi nta mutelefone sindonka amahoro tuvuye ku kazi tugaca kuraba mu bebe tugaca dusohoka ambiance y'ubugesera birakunda rero tuca turabandanya tubanda n'umwami nanje ndi umwamikazi amen kandi kubera ko abantu benshi bamushingira intahe bavuga ngo jya n'inka n'imirima turamuzi nk'ukabona bikunaniye kuba ngo ni wowe uri sungura turakuzi ukuntu wugurutse utera inkuru ngo wewe ni wowe uzoba ubyononye nca rero nguma imbere y'Imana avuga mana ntuze wemere ko byononekara byose naho yo bari we yabikoze bazobintako Imana rero yarantabaye ubu dukwije imyaka 23 kandi vraiment ahubwo ubu gwasaze uko buca ubu gwasaze reka tugeze ngaha oya dukomeze murakoze pasi mutugarize mutubwire uko mwari mwifuza umukenyezi aba mwubakana urugo urabona Imana uko mwabyifuje ariko yabahaye cyane gose yabivuze jewe nagize mariage nkuze mfise imyaka ingahe 35 nanje 22 ahari mwitandukaniye bo so kuvuga ngo bwari ubugaba oya bo vyashitse nyene hageze yego hanyuma
nk'abandi bose umuntu iyo ageze ko avuga ati ngomba nubaka urugo aragira amakritere nkeneye uzomfasha mufasha ameze uko ivyo vyarimwo urumva umuntu yubaka hari abantu benshi kandi si vya bintu umuntu avuga ngo ni naka yakurangiye mwavyumvise twabishize ko intahe ni jewe namwirondereye hanyuma ndongoye nyene n'Imana n'ayo makritere nagize jewe vraiment noronka umukobwa ameze uku twokundana urumva rero twafatanye ntitwari bwakizwe ico gihe jewe nakora twagize mariage nkora yabivuze nakora muri ONG nawe akora muri bank ego mu nyuma nca davayo nca kuba directeur wa DPAE muri ministère ya agriculture urumva rero ubuzima nari ndabufise ntibwari bubi yego novuga rero nk'uko mwambajije ico nari nasavye Imana nico yampaye yego murakoze turi mu ndwi yo guhimbaza isabukuru y'imyaka iriko irashika 3 SSH itanguye muri mwaka harabaye inyigisho zihuza abakozi b'Imana n'abakenyezi babo amakouple y'abakozi b'Imana kandi namwe mwari muhari twarababonye mushobora kudushingira intare ni kihe kintu mwigiye muri SSH cyane cyane mwaziriye nyigisho kaduhere kuri pastor umushinga ntare murakoze twebwe mu bikorwa dukorera Imana harimwo ibintu bijanye n'inyigisho z'abubatsi formation rero inyigisho twarose muri SSH ije nko gukompleta ibyo dusanzwe tumenyereye ariko naho bimeze uko hariho byinshi twigiyeho ziriya nyigisho zari inyigisho zikomeye cyane nk'umuntu atari bwigera azibamwo cyangwa aziga ni ukuri ni urufatiro rukomeye kugira ngo urugo rubone iyo riko ruraja abamaze kuzigira nkatwe kandi natwe twigisha abandi twigisha amakouple abafiance n'abamaze kubaka abagomba bahukane usanga turiko turabafasha bakongera bagasubirana hariho ibintu twabonye nk'abishasha kandi vyatwubatse reka mpere ku kintu catwubatse jewe canyubatse gose hariho agafishe twa complete kajya niho kantu kambere kamaratse ingene uwo mwubakanye akubona ingene umwevaluwa kiya ni ikintu gikomeye cyane mu rugo kandi abantu nk'abatahora babigira baciye bagakurikiza urugo goba urugo rukomeye cyane mvuza konye muri vyinshi byatwubatse hariho mu ngo usanga kenshi abantu batumvirizanya ugasanga umugabo agomba kubona ko ari n'umugabo na bibiliya muhora mubitubwira canke ngo n'umutwe w'urugo yego nivyo n'umutwe w'urugo umugabo ategerezwa kumviriza ivyo umufasoni wiwe umwamikazi wiwe bivana n'ingene amwita ivyo amubwira ategerezwa kumwumviriza no kumwumva akamwumva akamutahura ni naho rwa rugo rushobora gukomera hariho ikindi novuga camarutse gose ni ikintu kijanye kijanye n'ibikorwa vyo mu rugo guha umwanya urugo
cyane ko abakozi b'Imana bamakuru ku rusengero nico ngomba kuvuga hariho ibintu vyatwaye abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana usanga baha agaciro gose urusengero gusumba urugo kandi ni naho bipfira ugasanga abitwa abakozi b'Imana bafise ingo zasambutse mugabo bakaguma bazifukafuka zarasambutse kubera iki kubera badaha umwanya urugo rwabo ugasanga abapastori b'abagabo bumviriza abagore bitwa ngo n'abakristo si bibi mugabo ugasanga nibo bumviriza gose gusumba uko bumviriza umugore wabo ugasanga rero no mu rugo barahevye abana ntibaronka umwanya wo kuvugana nabo iki no guhana example natwe vyerigeze kudushikira ishengero rimwe twigeze gukoreramwo ugasanga tugomba kuba full time tuva ku kazi duca tuja kwishengero 7 jours sur 7 hamwe umwana akubonye acha kubaza ati papa ugira ugende mama ugira usubireyo muravyumva ariko ubu twarabikorije byarahindutse ko twaramaze gutahura yuko urugo abana baradukeneye ivyo rero ni bimwe muri vyinshi byadufashije murakoze wareka sheri wawe atubarire nawe ibyo yashoboye kwiga byamufashije mwaziriya nyigisho z'amakouple y'abakozi b'Imana murakoze cyane zijya nyigisho zari zikomeye cyane ku buryo nibaza ko umuntu yahombye ibintu byinshi cyane nanje ubwanje nitwa mwigisha w'abandi zaranyigishije cyane zarankoze ko cyane kubera ko hari igihe twibwira ngo umugabo nzomwubaha ari uko yankunze mugasibyo Bibiliya iriko irabivuga ati bagore mwubaha abagabo banyu ntiyavuze ngo mububahe babakunze kandi n'abagabo hari igihe bibwira ngo nzomukunda niyanyubaha mugabo siko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunda abagore ahubwo bobo hariko n'agasunuzo nitegeko mubakunde nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura dabi iryo shengero base duharure kuva mu bihumbi muri 0 gushika no munsi nubu nituraja ku murongo turi shengero giwe biracatugora kandi adacadukunda nka kwa kundi yadukunda tarakizwa rero hajya hano nahigiye ikintu gikomeye cyane nibaza ko ndonse nakaryo ko gukeburira abandi bakenyezi nka jewe dutegerezwa kubaha abagabo bacu tutaravye ngo badukunze canke ntibadukunze kubera ko Imana yaje ikabwira umugore ngo ubaha umugabo wawe izongera igaruke itubaze ati waramwubasha igihe yabwiye umugabo ngo kunda umugore wawe izongera igaruke ibaze ati waramukunze cyane cyane hazoba habaye nka bimwe byaba mu itongo rya Edeni kubera Imana igarutse aho yazigura ubwo rwacu nirusangeho ikabaza ati muriye ko ntababona ati mwanyegeye kubera iki twaratandukanye twaradivorced cyane ntitukikundana byarabaye bibi zoca mubaza warakunze umugore wawe nkuko nabigusaba aca mbaza warubasha umugabo wawe nkuko nabikubariye ibyo bintu bibiri azoca abona yuko atana kimwe cyakoretse uriya zomuha igihano ciwe nanje ikindi gihano je ne serai jamais excusé ngo nabikoze kubera atabanje kunkunda ako kantu rero abariko bararondera ijuru bakibuke naho yoba basha sinzi ngene babita basi bikaba vyanse sauvegarde wawe twarabibonye kuri Nabali nande nabigayi byarakunze kuri bariya no kuvuga ko natwebwe birashoboka ikindi kigira kabiri cyanyigishije cyane hamwe numva umutima wanje ukozweko ningene abana
dutegerezwa kubentegra muri circuit y'ubuzima bw'urugo rwacu. Wow. Uramaze kubona ko mu ngo umenga bavuze urugo n'umuryango umenga bavuze umugabo n'umugore gusa abana ntibabashiremo ariko twebwe byaratwigishije gusubira hasi tugatora abana tukabazamukana. Imana ishimwe ko twibaza ko atabyinshi byari bwapfe ariko naciye mbona impamvu abakozi b'Imana benshi tuguma ku bicaniro abana bacu bakaja bakononekara. Naciye ndabibona kubera ko tugenda twenyene nabo ntitubatware umugwaniza aca dufatira hariya kandi ikigufatiye ku mwana burya nawe kiba cagushikiriye. Ubwo rero vyatwigishije kugira gute gusubira muhira yabivuze. Imana yaradushiye inzira aho byari biboshe irahabohora dusubira hasi duhera zero. Umwana avuze ati papa ndabakeneye je depose tout amakaye amatelefone n'ibiki nkamutega amatwi yose akavuga hanyuma yarangiza tugapartaja ivyiyumviro kugeza turonse point commun duhurirako. Muga karisi ko byari bimeze. Yari papa yavuze ngo koruku mwana nawe ati d'accord mugabo hari ikindi yashaka kuvuga ataronse umwanya wo kuvuga. Ni caradufashije cyane. Hanyuma ikigira gatatu iyo turiko turahana amanota rero naratangaye. ya ufite je nibaza ko ujya muntu yaje ari Imana mu bwiya kigenda kubera ko yari nko kwiyevariwe yaraje kugira ngo aduha amadiplome natwe abibaza ko bimeze neza kubera ko twararose amanota turiha amanota hanyuma bakayaduha barangiza nabo bakayiha natwe tukayabaho. Naratangaye jewe rero maze gutangara nakumye ndonderasha ahantu ntaronse 10 ku 10 ahantu atamaye 10 ku 10 hariho kasorobo hari ikibuze navuyeyo nahashize mu mutwe hari ahantu hane ndahibuka ahandi hose yashize ko 10 ku 10 10 ku 10 hane ndavuga yo hane hose nirigwa imbere y'abantu ndabigisha numva ndababaye gose hanyuma rero ntavyuzi ejo sinzi ikiriyo zitenagize ndavuga mugabo jewe narababayeho nta ahatamaye 10 ku 10 mugana nje sinaravye aho nta muhaye 10 ku 10 canja kuraba muri Nyabitabo nazingurura urabona ko bigumamwo birimwo sanga aho namuhaye 10 ku 10 naho yamaye 10 ku 10 ndatera bidari bibazo 14 aho yaranse 10 ku 10 ahataya kwije sanga turanganya. Aho yaronse 10 ku 10 naho naronse 10 ku 10 harangana. Candazema umutima ucura naraye neza umutima wanje uryohewe kubera ico yindi umva ni gitangaza c'est un miracle. Hajya rero kubona yarankose nanje ngasubira nkamukota hanyuma tukaronka iyo note en plus isa byarabinyerese ko turi umwe. Nico naco nyene cha confirmye umutima wanje ko turi umwe. Sijya nyigisho rero umuntu yazihombye sinzi ngene bizogenda twebwe zaradufashije kandi nabo twigisha barumva ko harimo ubundi buryohe butari burimo. Numva ruko nogerageza kubishura. Ego murakoze kubera pastor yabaye mwigisha avuga ati ndindiriye mu mbazi ikindi kibazo ariko tuko duheza ikiganiro mu bintu twize akandagiye n'ubavuga ngo bihora bigushikira ugashimira uwo mubana abana bavyumva bihora bibashikira mwebwe cyane gose. Bo uje muhira ubunye ubibona iyo turi kuri table duhejeje gufungura wumva umwana wese ariko aravuga papa merci mama merci twese imeze ubu muhira ni culture. Donc mama arashima papa arashima ashimira abana watetse wagize ne wakontribuye ku kantu kose no kuri ni culture umuhira. Ego so kuvuga ko na kare bitariho
mugabo vyarabaye amplifié kuko kare vyari hagati yacu gusa abana batari nivyo nariko ndavuga ati iyo umuntu abaye aronse une formation mu gifaransa niho babivuga neza ni renforcement des capacités hari ivyo wari usanganye hanyuma rero iyo uronse ibindi ucuba plus fort uba plus renforcé irya rero yarabaye renforcement de capacité mu rugo iwacu si mu rugo iwacu gusa urumva ko turi muri bo n'abandi tubigisha ivyo nyene ati gerageza niyo wowe utari uri ntashima ufata akanya ushimire uwo muri kumwe ushimire uwo mwubakanye nagomba mvuga kandi akandi kantu nakajanye mu rugo nyene abantu bitana akorera ko nakantu umenga abantu baraneglija mugabo franchement jewe yo numvise umuntu umugabo n'umugore naho umuntu yovuga ngo twaravuganye birakwiye ko habamwo akantu ko hejuru k'ikirungo gatuma kerekana yuko hari ikindi kintu uwo mwubakanye arusha abantu mwigisha rero na communication twe mu rugo twara developye communication nibaza ko nta muntu ashobora kumara umunsi wose adatelefoni atabajije sheri gute umeze gute ivyo ntibibaho iwacu kandi biri muri vya bindi nyene vyerekana ko hari ico mu marani ugasanga uriko uratelefona abandi we ntiwamwibutse kumutelefona n'amayinite naho ari we yayakuguriye canke yatumye uyaronka ugasanga uriko urayagaspia uyaha abandi ivyo rero nibaza ko mu ngo dukwiye gushiramwo ako kunyu twahamagariwe kuba umunyu twahamagariwe kuba umuco ako kunyu rero mu rugo karakenewe uwo muco mu rugo urakenewe kugira ngo habe une différence hagati ya mwebwe mwitwa umugabo n'umugore n'abandi murakoze murakoze ngira ngo ni inama za nyuma tuko duheza ikiganiro reka dusabe sheri wanyu na atubarire inama ashobora guha abantu bubakana cyangwa babana atubarire mbega n'izihe nama ashobora kubaha akurikije ukuntu yabonye urugo ari ikintu gikomeye kandi buri munsi umuntu agenda yiga murakoze cyane inama zirahari kandi ni nyinshi urugo ni ishyamba rinini ni ishyamba rinini kabisa kandi maze iminsi mbwira abantu ntinone gabasha tuvugane neza nta muganga ashobora kwaduka ngo agiye kubaga umuntu atabanje kujya kuvyiga bakamuha urupapuro sibyo mwigisha imbere yuko aje kwigisha babaza kumuha urupapuro natwebwe mu mabanki turinda guca mu bibazo bakatwemerera n'amastage n'ibiki byose ati uri concliwa stage concliwa bandanirizamo nashaka kuvuga iki n'urugo ni ikintu gikomeye bakwiye gushira ku mutima nka kurya umuganga avuga ati yo nize ubuganga mugabo nkwiye kuja kugirana ibyo nize nibyo nzokwaplika kurya umwarimu avuga ati oya hariho methodology banyigishije niyo nzokurikiza n'urugo nago nyene barufatira umwanya abagiye kubaka barufatira umwanya bige abubatse
turufatira umwanya twige je mpora mbabara cyane y'inyigisho nka ziriya zibaye nkabona bo natumiye ntibaje nkabona baronse ubutumire bagomba kuzizamwo ngo ya ngo twengo turakuze nti ivyo ni ivy'abana reka mbabwira ikintu kimwe turi muri zijya nyigisho narizi ikintu n'ubu ndacibutse umutima ucusimba hageze ahantu bahamagara abakundana ati abazi neza ko biyemera turakundana ijana kwijana bazi tishaje turakundana neza na sheri mugabo sindi siri ko riraba ijana kwijana nigumye mbona bamwe baragiye mbona hatangwa ibyo gufunga mu maso nireka turabe yo karabaye mbona umugabo baramufunze mu maso batondesheje abagore ngaha barenga 10 n'uwiwe arimwe ati kibazo ugiye gukora ni giki nugutora umugore wawe muri aba 10 umukoze ko ngaha urabona yo ni bash turambaye ibara turaba pasitori n'ababishop n'abapost aha torera umugore atari wiwe tujahe yo ndafata ukuboko ndagumye uyu ndamugumya ntiyo Imana dutabare tuza tubona umugabo aramutoye imwebwe murakize hashashikirwa umugore niyo Mana dutabare natwe Mana watabara abagabo natwe dutabare umugore baramuboshe bashira abagabo ngaha ati toramwo wawe yo narasenza amasengero atagira uko aganda kandi ntiyari jewe yo arakabakaba arateba ku muntu n'Imana dutabare nituzoronkaho ducema finally birakunda aratoro yewe nabwiye sheri niturahatswe sinihanganye nabonye umugore wundi ameze nkanje Madame Jackie arirutse nanje ndasimba tumugwa ko ti Madame félicitations vraiment muraduteturuye nitwosubiye kuronka aho duca n'abagabo barahobera umugabo nyene ati iki kintu Mana urakoze uri kurabyumva natwebwe twitwa ko turabigisha ababandi iyo badushirayo hamwe tushuwa ko nari kumutora niko ndakabakaba nawe yo ngaca mpuba byari ku yindi dosi biba burabyumva ubu rero twuma tuvuga wadukorane ko sha tumenyana turi muri devoir y'ukumenyana nahasi no uri kurabyumva wewe ariko naratangaye na muzungu yaravuze ati ndashimiye Imana ko sheri wanje atari nga yaba ngaba kamutora yo sinzi ko nari kumumenya ati Imana yakoze urumva turacafise byinshi byo kwiga abantu ntibakwiye kuguma imuhira ngo nibakambwe nta mukambwe w'urugo habaho abagore bo oya nukuri ntibirarira nibaze ahubwo twige no mwibanga abagabo bacu batarimwo tuvuniranira utubavita kuvuniranira utugohe n'abagabo nabo baji wabo bavuniranira utugohe ariko turabe ko uyu muntu kuri kuravugwa ngo mu ngo z'abakozi b'Imana ngo vyabuze uveho sibyo hanyuma tubone kuja kwigisha abandi natwe twitosoye numva menga nugarukiriza ngaho murakoze cyane murakoze mutwiga ibintu byiza cyane mudushingiye ntayikomeye mu byabaye muri SSH ariko pastori sindamujaniranye ashaka ofisa akantu yumva tutoza ikigana atakabuzi pastor bahaye murakoze je nibaza ikintu kumbure no tutoheza tutavuze nibijanye n'ingo z'abitwa abakozi b'Imana ingo z'abitwa abakozi b'Imana zifise n'amatake gusumba izisanzwe kuko Satani abagomba ko yataka ujya nyene le gros poisson
Urufi runini kabisa. ntafata burya buntu buto gros poisson hamwe azogenda avuga ati ego j'ai frappé fort narasheho kabisa narasheho kandi ugasanga bice bigirana impact ku ishengero ry'Imana hamwe bagenda baravuga ati yo nta bakozi b'Imana bariho kubera iki kuko yarashe nyene hamwe hababaza nico gituma rero abantu bitwa ngo turabakozi b'Imana nizo twari dukwiye kwinengesera gusumba abandi kugira ngo zango zacu zikomere zibe koko de model ndababara cyane iyo mbonye abitwa abakozi b'Imana bafise amashari iyo babonye uwundi mukozi w'Imana agendana n'uwo bubakanye neza bambara impuzu zisa we fiance akaba uwa mbere mu kuba agira denigrema donc akabisuzugura kubera iki we vyaramunaniye mugabo ugasanga ariko arapfira rya pose vyabe n'inyene vy'uko yitwa bishop yitwa sinzaya ni mazina mugabo mu rugo vyaranutse hanyuma rero abonye aho bimeze neza aca bidenigra abisuzugura kerekana yuko umengo sinzi akanabituka kandi vyari vyiza kandi ari we yategezwe kugira kuba model nivyo nako ndavuga donc aha hantu harakomeye nuko tuba de model hanyuma ni naho wa muco uva kubitwa abakozi b'Imana uzoshobora no gushikira aba bandi kandi twubatse na ca gikorwa c'Imana mwana bavuga ati ni shengero ritagira agasembwe rega nico Kristo yari yaraduhamagariye ashaka ko twubaka ishengero ritagira agasembwa nico nohereza ko murakoze murakoze turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye ku nama nziza ku ntayi idasanzwe mudushingiye hari ikintu cyari gikomeye n'ukuntu mwadushingiye intahe hanyuma ro 14 février ukuntu bambara akaba ariko mwaje mu kiganiro mwambaye uno munsi ni ro 7 November ni ibintu byiza cyane twaryohewe turabashimiye nizera ko n'ikindi gihe nitwabasaba kanya ngo tuganire muzo duhakanye sans problème nukuri tuzobikora murakoze cyane SSH mu ndwe yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 imaze itanguye aho turi mu gikorwa cyo kubaka umuryango nezeye kandi ufite ubushobozi tuzoye kubona umuryango umeze nk'uwa pastor nko batubwiye ni ibintu byiza cyane bidukora ku mutima kandi nabonye n'abayo wacu muri SSH turi kumwe waturangiza ikadusaba umushinga ntahe adusengere asengera abakora ikiganiro n'abazogikurikira tuhaye kazi amen data mwiza haleluya turaguhaye icubahiro turagushimiye urukundo rwawe rwinshi ugukunda cyane cyane imiryango yego mwana turagushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro amina kandi tuzi ko kigiye gufasha benshi yego papa turasengeye mwami abazocumva abazokiraba mwami bazi bakuremwo inyigisho Yesu ukunyene natwe twafashijwe muri SSH yego Yesu babandanye bafashwa kugira ngo ingo mwami zimere neza haleluya zishingirwe intahe Imana ibe muri zo abari iganza amina Imana abari irongora ingo Yesu uzobukoze urakoze turagushimiye urakoze turagukengurukiye kuko wewe atakikunanira amina Yesu nibi ugiye kubikora tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen